Reka nsubire ndabaramutse n'abahani ikaze mwese banywanyi bacu mukurikira amakuru dutambutsa kuri ino shine ya YouTube ya ICTV bashikiriza amakuru atandukanye abavugwa hirya nino tugashimika cyane ku makuru avugwa muri politike y'u Burundi. Banywanyi bacu mwese muri hirya nino hatandukanye ndabaramukije n'abahakaze nizere ko wamaze gufyonda kuri subscribe we utarafyonda ko koresha kano karyo gafyonda ko kugira igihe cyose turonse amakuru n'ibiganiro urajuba mu bambere baronka notification ko dushize ko inkuru maze umenye ibivugwa hirya nino. Turi kwigenekerezo rya 22 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka w'ibihumbi 2024. Amakuru tuzanye harateye ubwoba cyane n'amakuru akomeye. Hari umutegetsi yishwe, uyo mutegetsi yoba yishwe gute? Ivy'urupfu rwiwe ndetse nabo bavyinyegeje inyuma turaza kubigaruka ko muri hano makuru twabateguriye. Uyo nawe urupfu rwiwe rukaba ruje rukurikira ivyo twababwiye ry'inyuruzwa ndetse bikaba binavugwa ko nawe yoba yaramaze kugandagurwa n'urwego rw'iperereza. Hari umusore akiri muto yitwa Jean Marie Bizimungu, tukaba twarababwiye byinshi cyane ku vyamushikiye, ariko nanone tukaba tugira tubahe iyindi nkuru idahumuriza, ni inkuru itari nziza. Indwi zibiri zikaba zirumanye atawuzi irengero rya Jean Marie Bizimungu kuva anyurujwe ku murango wo kuwa 7 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka 2024 kuri Shanike i Bujumbura. Turaza kubabwira inkuru z'uyo musore ndetse n'ivyamushikiye n'amakuru adahumuriza twamaze kuronka. Ku makuru twabahaye ku munsi w'ejo, ubwo ndavuga igenekerezo rya 21 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka 2024, twarababwiye inkuru yivugwa kuri General Guillaume Bunyoni, ivyashikiye umuryango wiwe ndetse n'ivyashikiye umutambukanyi wiwe vy'umwihariko ya Senta Bunyoni, aho bamwe bavuga ko yoba ari amangetengente. Zimwe rero mu mpuzu za General Guillaume Bunyoni zikaba zaraturiwe kuwa gatanu uheze mwibohero rya Gitega. Vyagenze gute? Murano makuru navyo muraza kumva itonito. Ngizo ingingo nkuru tuza gushimikira ko, ariko tukaza no kugenda turaca irya nino kubiri kubera mu butegetsi ndetse no kunyinyurana kudasanzwe mu bihangange. Nizere ko rero wamaze gufyonda kuri subscribe, kuko ubaye utarafyonda kuri subscribe uba uriko urateba cyane. Kubasanzwe hari abanywanyi bacu namwe co ukora no gusangiza ino video bagenzi bawe, yoba mu migwi muhurikiyemwo ya WhatsApp ndetse n'abakoresha Facebook, ahandi hose hatandukanye muhurira, maze abarundi bakamenya amakuru y'ibibera mu gihugu cabo. Natwebwe ico twabemereye no kuja turabaha amakuru yose atanimwe dusize inyuma, narya makuru ubutegetsi butabugomba ko aje habona turayegeranye mukayakurikira mu buryo bw'itonito. Reka no makuru yacu tuyatangurire kuri no nkuru ya Jean Marie Bizimungu, akaba atawuzi irengero ryiwe kuva nyurujwe mu gatondo ku murango murantunga wa 7 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka 2024 kuri Shanike Bujumbura. Abamuzi bose bakaba bamushingira intahe. Jean Marie akaba yari intore, ntiyashwana n'umuntu numwe. Jean Marie yariko aratera imbere, none abansi biterambere ntibamwemereye kubandanya. Jean Marie yoba yazize iki vy'ukuri? Yoba yazize amabanga yasigaranye ya Brice Irakoze, ni umuhagarikizi w'ubugeni bwiwe Palais de Mariage. Birashoboka kubera bari abagenzi bakomeye cyane. Intahe ya Jean Marie ikaba yobeshuje ibinyoma vy'abagandaguye Brice. Yoba yazize amashari y'ababanyi igihanga, co naco n'ikindi kibazo abantu bibaza. Biragoye kubimenya muri kino gihe. Imvukira za komine Gihanga ziboneka ko zibangamiwe. Hari ibihuha vyakwijwe inyuma y'inyuruzwa rya Jean Marie, ariko abamuzi bose baravyiyamirije. Jean Marie ntiyigeze yerekwa politike. Kumbure ababikwiza ni abashaka guhuvya amatohoza. Hari n'umuntu afise inyishu y'ivyabaye avuga ko hari ivyishazi. Ni Elifaze Niyongabo arongoye iperereza mu gisagara ca Bujumbura. Yagumye yiyumya mu nyuma haduka intumwa nyinshi zo muri Service Nationale de Renseignement zibesha ko Jean Marie apfungiwe mu iperereza ahantu hibanga, kugira habe icizere umuryango ibe n'inzira
yo kunumya ntubandanye kubaza iyo uwabo yajanywe, hari n'ubwoba ko yoba yaramaze kwicwa. Baranabwiwe ko bahirahiye bikamenyekana ngo batazosubira kumubona. Urwo rero rukaba rwaruriyeri rugamije kunumya umuryango. Hakaba hari ubwoba ko ivyo bintu vyoba binyegeje urupfu rwa Jean Marie, bishobora kuba yaramaze kwicwa, ariko hakaba hari amakuru adatangwa. Yasize urugo, umukenyezi yibungenze umwana wabo wa mbere. Jean Marie akaba yasize agahinda kenshi mu baryango ndetse no mu bagenzi. Ninde azotanga umuco? Ya leta mvyeyi iri hehe? Turetse ivyo gutamba inyabihanga kugira isinzirize abarundi, ikora iki kugira ihumurize imiryango ibura babo batwawe n'iperereza ntibasubire kuboneka? Uburorero ni bwinshi bw'abatwawe gutyo ntibasubire kuboneka. Ico bikoze birababaza cane mu gihugu. Abategetsi birirwa bavuga ko bashize Imana imbere, ko umuntu ashobora kuburwa irengero nka gutyo kandi inzego zamunyurujwe zizwi ntizigire ico zitangaje. Iyo mba umuntu afise ico yagira ategerezwa gushirwa imbere y'ubutungane, niba apfunzwe nabwo abaryango bakamenyeshwa aho wabapfungiwe, kuko kumenyesha aho wabapfungiwe biratanga mwizero ko ashobora kurekurwa, kandi n'abashobora kumugirira nabi ntibaronka akaryo ko babazi ko bashobora kubibazwa mu gihe wabo yoba agize ikibazo, kuko abapfungiwe haba hazwi n'abapfunzwe bazwi. Ariko ku madosiye mwene nkayo, aho umuntu atabazwi iyari, aratera ubwoba cane kandi umuntu arashobora gupfa ivyiwe ntibimenyekane. Akarorero tugira tubahe kandi ni abagenzi b'umuhisi Donatien Niyongabo bipfuza ko umwana asize yomenyeshwa urupfu rwa se. Hari umuntu yitwa Donatien Niyongabo yapfuye giturumbuka mu ijoro ryo kwigenekerezo rya 16 z'ukwezi rya 17 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka 2024. Yaragiye kuryama nk'uko yahora kandi agenda akomeye, ariko bukeye bararindira ko avyuka barabura. Mu nyuma babomoye basanga yapfuye. Abagenzi b'umuhisi nibo bariko barategura amaziko yiwe. Donatien Niyongabo ntiyari yubatse, ariko arafise umwana yoba afise imyaka 14 aba hanze y'u Burundi. Uyu mwana yahora avugana kenshi na se kuri telefone, ariko abagenzi byabananiye kugurura kode ya telefone kugira bashobore kubona uwo mwana uwo ari we. Abagenzi b'umuhisi baratinya ko amatungo yiwe, imodoka, parisere n'ibindi bigiye kugabanganwa n'abandi mu gihe umwana atoboneka. Badusavye kumenyekanisha iyi nkuru kugira umwana amenye ko se atakiriho, kumbure abamureze bobona buno butumwa. Twipfuza kumenya umwana n'umugenzi, twipfuza kumenya umwana w'umugenzi wacu Donatien Niyongabo. Uwanditse yagize ati: amahoro, nk'uko mubibona uyu mugenzi yitwa Niyongabo Donatien, avuka Igitega muri komine Buraza. Jewe tuzinanye kuva kera kandi twarabagenzi bakomeye. Mu vyo yanyagira yahora ambwira ko yavyaye umwana, ariko umwana ari hanze. Umwana wiwe twebwe ntitumuzi. Donatien Niyongabo yari umushoferi muri EGR Energie do Pays do Grand Lac. Karakazi keza, yari yifashe neza. Mwijoro ryo kuwa kabiri tariki ya 17 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka 2024, Donatien yatashe akomeye nk'uko bisanzwe. Abika imodoka y'akazi, hanyuma atora imoto y'akazi asanzwe akoresha mu gutaha. Mbere yaranaciye ku kabare aranywa amacupa 2 acarataha. Mwijoro yaragiye kuryama nk'uko yahora, arasezera abo babana mu rupangu. Yarakomeye neza. Bukeye ku kazi bararindiriye ko atonda barabura. Niho umukoresha yamurondeza, bahava barabomora umuryango waho arara, basanga yarayitavye Imana. Abagenzi biwe turiko turategura amaziko yiwe, ariko hariho ikibazo. Uwo mwana wiwe turazi ko ariho, turazi ko bahora bavugana kenshi kuri telefone,
ariko twebwe ntitumuzi. Turabasavye mudufashe kubimenyekanisha, mwebwe ijwi ryanyu rishika kure, kumbure ntihobura uwumuzi akatubwira, kumbure na nyina azobona ubutumwa. Turipfuza ko ubutunzi bw'umuhisi bushikirizwa umwana asize. Murakoze. Ubwo n'ubutumwa twaronse. Abazi uyu mwana mukaba mwotwandikira inbox canke kuri WhatsApp, mushobora kuraba na nimero nkuko muriko murazibona nyene ngaha, ngira murashobora kuraba neza izo nimero mukandikaho ubutumwa kugira abashobora kuba bafise amakuru bashobore kuyadusangiza. Donatien Niyongabo akaba yavutse mu 1983 ku mutumba wa Bibate ni muri komine Buraza intara ya Gitega. Nimwe akaba ari mwene Bagumako Aniseti na Nkwa hafi Christine. Akaba rero yarapfuye urupfu rudasiguritse. Turahojeje umuryango wabuze, ariko nanone ico twipfuza kumenya cane ni kumenya vy'ukuri uwo mwana asize ari hehe, ivy'urupfu rwiwe ndetse n'ibindi vyinshi navyo mukazobimenyeshwa mu nyuma. Turahojeje umuryango wabuze. Ngivyo rero ivy'urupfu rw'uyo mugabo atari yubatse ariko afise umwana. Banywanyi bacu rero tari inkuru nari natanguye ndababwira, ni inkuru nabahaye mu ntango ku vy'umuryango wa General Alain Guillaume Bunyoni, aho twari twababwiye ko ibintu bitaworoheye na gatoya. Iyo nkuru kubera umwanya itadukundiye turaza kuyibashikiriza makuru yacu yo hanyuma. Shonda kuri subscribe maze uze kuronka notification dushizeko ayo makuru.